ubuzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke intayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yotubera ishure. Iki ni kiganiro inkuru-shure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimuni TV. Undi munsi nari ku mugenzi wanje parce que nari ufise umukopine yitwa Asia. Mba ndi kwa Asia. Chanel araza arasanga aho nicaye arambwira je ndagukunda. We nyene abikwibwirira. Arambwira ndagukunda bijya by'abana nyene aca yiruka. Après ngaho kubera iwabo hari kuri 11 iwabo na Asia ni kuri 9 nyene araduga munyakabiga. Après je naba mu biyenzi naduga nyene no kuraba umukopine wanje ngataha nyene bya kera nakamoto kawe ngamoto kanje ngajaye turaba abagenzi yakina muri yitwa gute apana Black is Black ari ukuntu bita groupe y'abakinyi nayibagiye ikera sana après kubera ari umutamvyi yatamba mbere yatamba n'ikinyarwanda mu yindi association ndamusaba rero dukorane clip aranyankira ya mbere mugabo après arandondera kubera bamucunga cyane iwabo papa wiwe mama wiwe bini bintu razi umuntu umwana wa mbere byari bikomeye. Après turaba abagenzi ari umufise mukope wiwe nanje fise umukopine wanje undi ujya turahebana ndakundana n'undi mukopine yitwa Naila mwarabukazi imbere ya mutoyi gutya aramerekeza nkamwerekeza umunsi umwe biranga barashwana n'umukope wiwe ndamuhanura nyene ibintu vyinshi ari umugenzi mugabo Chanel yari yankunze kera gusa yabihisha mugabo abuzamenera voilà après arambwira Jesse nkundo cyane je nkunda kubera amakose namuhaye ari menshi cyane ntange ndasigara nawe kubera Naila bari bamurongoye cyo gihe bagize mariage bashaka kumutwara hanze niyo naso ya ndirimbo Majonzi mbona umeniacha na Majonzi mpenzi kulala silali wala si kumbe yari true story warufise uyisohorera. True story. Baramurongora aja hanze muri Oman. Je ndasigara ajyanye na Chanel bonaba. Na mukopine fise. Foko tukundana na Chanel. Niyo twatanguye. Mamutoranye guca. Indirimbo rero mwanditse na Chanel ayirimwo arira bisa nko kumengana true story. Iriya niwe wayiyumvire canke ni Farias? Ijya ni indirimbo yanje. Nari ndayifise kuva kera. Indirimbo mu Rwanje kera nitwa yacurira yitwa ndacagukunda urukundo nurukundo urukundo samarongo urukundo nurukundo ndacagukunda we yari gandirimbo turakuramo amaparole turicara hasi na Farias turarondera refrain yacurira yakorora birasona bien birasona indirimbo ariko yari Rwanje yari muri album yanje kare akantu tangura uvuga muri kumwe ngo nimwumve ku Chanel kararira kare akantu nizorumva yuko twari tukuzi turanakuzi n'ubu uri mu bantu baryoheje entertainment hano mu Burundi batumye umuziki kabisa uvugwa cyane. Lolilo rero aravumye cyane yagiye muri Hollande asubiyeyo usubiye iburaya wagiye gute? Umva nagaruse nicara ngaha turabana na Chanel turaririmbana après 8 ans mengo 8 à 7 ans sinibuka neza Chanel aramvanga amvanze nabwo mfise kandi ryamurare ugisigara ngaha abagenzi bose bampanura kubera twari dufise umuntu adufasha yitwa Miss London Adija uyu mukobwa rero arambwira Lolilo Chanel amaze kukubabaza amaze kubabara foko dukundana ubundi mwavanye na Chanel biturutse kuri we
yamvanze yakuvanze n'umuntu uzi cyane yamvanze n'abagenzi banje nzi vraiment bo hafi kandi ko vyavugwa yuko ngo n'umugenzi wawe yaba yararimo ari we Fariaz nivyo bose barimwo ariko Fariaz umubaziye aca kubwira oya si cyo urabazi mugabo je ninumira gusa kubera nari ifise canke nawe wari wamuteza agatego kugira ufatane no ico gihe nari mfise moyen yo gukundana n'abakobwa batandukanye mugabo nakunda Chanel kubera nagiye hanze nagarutse ngaha kubera Chanel ubwa mbere ngiye muri Hollande nagarutse kubera Chanel hanyuma après mbona ko vyanse si supporta makaprice ariko arangorera sasa wari umaze kumwifatira canke nivyo wumva bavuga Chanel anamufasha ibintu namurihira amashure kubera nashaka yige jewe dukundanye utegereza kwiga umugore wanje dukundanye ubunye umugore wo mu nzu twagize mariage umugore wanje ariga kandi azoheza uno mwaka ari muri université ntare hajya yose ni garama ya Lolilo ni jewe umugore wanje namubwiye kora vyose ariko amashuri uheze je na chance naronse yo gucamo ngo ndabiheze mugabo wewe utegeza kwiga Chanel rero umufatira nagira kose nari amahera nagira ibiki agatoroka kagenda mu vyiwe n'abandi bakagenda mu nzoga abarimu bakantelefona Lolilo agiye uri hehe aho ndamusanze tukagwana nico gituma wasanga tugwana buri mwanya gushikaho menya ko amvanga après tastopa mbandanya ubuzima bwanje ngenda muri South Africa biranga nagarukiye mu South Africa warugiye mu biki nanagiye kubaho parce que sinasiporta nanagiye n'abandi bahungu benshi warugiye kubera uhunze Chanel oui c'est sûr kundo ni rubi uravuga ati je sino baho mbona Chanel mvuga jewe sino kwemera umuntu twabanye imyaka 8 nafasha kuja mu mashure na dépense amahera yanje ndamubona nagendana n'abagurisha ivyuma bakiya bande bose oya sishobora cyangwa jewe mfasha mu buzima cyangwa abafana bawe cyangwa abafana banje sino support ubugiye South Africa ngiye South Africa ku mufuko wanje shise ahantu hitwa Mozambique iranka ndahura n'abandi bambwira rero umukobwa wasize wari wagiye n'indege wari wagiye n'ubwato nagiye na train gushika Tanzania Lusaka après biranka ndagaruka ngaha nyamu manager arambwira rero Lolilo je shaka ndagufashe ugaruka ino Buraya manager yarinde ujya mukobwa nakubwira yitwa Adija arambwira jewe sino supporta kukubona muri yo eta wabusa nuko wataye umutwe ajino rero ngo afashe tangura gutyo nyurazi umuntu umumenyeranye cyane nyene manager wawe tuba copine ndamutera inda aramfasha turagenda ndaronga visa ngenda muri France kubera twashike mu France muri ville Paris twashike muri Paris rero turonde visa yo kwinjira Angleterre ndayibura kubera izina ryanje cyo gihe abarabu basara bagenda guta amabombe muri Angleterre ndabura kubera izina ryanje mbasigaye hajyanye haza abagenzi banje haza umuntu yitwa Kiyoyo nundi yitwa Isa oncle cousin wanje bari basanzwe bari Paris boya bari Hollande bumvise ndi Paris ndababwira aho ndi baraza n'imodoka yabo barantwara Belgique turaryama y'umunsi umwe umunsi ukurikira tugenda muri Hollande ndagira igiteramo ca mbere après ndagaruka Belgique ngora igiteramo ca kabiri après bavuga ko ndondere mwaye rero kurondera impapuro za hajya niyo naciye nsigara rero Buraya nasigaye gutyo wacuguma Belgique cyangwa wacuja Hollande wacuguma Belgique wabayigiye kingana gute cyinshi nk'imyaka 3 kubera naciye ndonga carte blanche passeport ya Belgique ibintu byose nyana ngenda kuraba umwana wanje ndabana n'umugore muri Angleterre imyaka 2 umaze kuronka passport
y'ububirigi ego waciye uja England na East London niho twabaga bo turagira ukuntu turagura inzu tugira vyose ga family ni mugabo nagaruka Belgique kubera niho nari mfise impapuro gushika umunsi ndonge nationalité y'aba Belge yari afise nationalité y'aba Angleterre rero ibintu biranga muri twebwe ashaka kumfata ukundi anje no ndumucuraranzi nibuka umuziki nibuka imuhira mvuga no ntegezwa kugaruka muhira nkore nico gituma nagaruse mu Burundi gushika ubu ariko mbere yo kugaruka hari amakuru agiye aravugwa tugira n'Imana umunsi turagufise ubitubwire Lolilo ngo hari yanguri mu bantu babaye ubuzima ngo bubi ndetse ngo warakora mu biti mu vyamwa tubwire nivyo Lolilo yakora akazi kose nari umugabo nari ntashaka amahera narondera mugabo yari umuntu abayeho neza parce que naba ahantu bita le carré barahaza abantu so umuntu wari wese aba muri le carré udafise amahera nishobora kubaye le carré na hantu hari amaboîte menshi urumva nakunda umuziki nyene de façon que ninje muri le carré kuvayo byari bindi bintu ndondera nyene ajya Liège ahantu ndondera inzu mba Liège hanyuma Liège na mangenda le carré kubera ni hafi na le carré après nakora akazi kenshi nakora ibintu bitandukanye ama concert yari menshi cyane naronsa amahera mbere amahera yanje nabikisha umugore kubera navuga umunsi urizina nzogaruka imuhira ndataha après 5 nico gituma nasigaye yari ya 5 vuga ngiye kurondera amahera zosubira ibujumbura fisa amahera ariko hari bivugwa yuko ngo wirukanwe ngo ku makosa wari wakoze ni kubera gusa tutari muhira gushika ubunye ndafise ikarata ya Belgique na passeport belge turiko turavugana ngo Lolilo ngo bamuhaye 24 heures ni jewe ndabikubwiye kandi ndabigusubiriye abo bavuga yonye bazoze muhira ndabereke ndafise passeport belge ndafise carte blanche ya Belgique mfise carte 6 mfise carte na electeur kutsora mahera mfise ibintu vyose none bo kwirukana bagwaye passeport belge nanamaze kubayo 5 nanamaze kuba na carte blanche kandi Jesse nari umuguruguru wo kugwana cange gukora ibintu bibi ahantu bamfunze na ahantu hamwe gusa ahantu hitwa Norvège ngiye kuraba umutantine wanje aba muri Norvège ukuntu ari nambaye ukuntu ari meze nyene ya Madrid biki bibajije peut-être ndagurisha drogue baramfunga 2 jours abasoda bo muri Belgique baraza kuntondera baravuga ati yarera bavuga uyu nyene umuntu wacu barasubiza muri Belgique nico gihe bafunze kubera passeport yari yatangiye ku expire hari hasigaye ngo kwezi kumwe expire ntabwo nayibonye ambwira undi munsi nugire gutya rondera passeport ikwice darondera acaguha iyindi voilà biravugwa Lolilo ko mu bana afise ubundi ubufise abana bangahe afise abana 5 yego 5 abo muri kumwe ngani bangahe 2 wa Chanel mfise 3 okay wa Chanel na 2 baruriyanye ungindi mvuye ku murongo ubunyene félicitations na gahungu ni mwonkwe murakoze biravuga ngo Lolilo ko afise umwana w'umukinyi w'umupira w'amaguru gwakina muri Manchester United nivyo sivyo nivyo muri senior numwana wanje yitwa Lolilo Junior arakina muri senior ya hariya yitwa Nasor afise imyaka ingaho ubunye afise nga 8 ans okay muri Manchester United twizere yuko ashobora gutera imbere akagira n'icifashije igihugu arakunda umupira cyane yego muravugana kenshi quelque fois turavugana mama wiwe ibintu bisaze mu mutwe tuvugana uraza bakore kuntu bameze c'est normal nivyoroshe ubu uravuyeyo uragarutse uvuga ati n'ubundi jenge gusubira ku muziki mu Burundi ugishikana uwe muntu wibuka yakwakiriye umuntu wa mbere nibuka yakwakiriye ku kibuga c'indege yego namanukiye mu Rwanda papa wanje yaje mu Rwanda kuntora kuri aeroport sinari menyereye mu Rwanda cyane ariko papa aragutora paka ni Bujumbura yanye imisi 3 kubera nagize ama featuring n'abacuranzi bahajya après ndaje Bujumbura sise nga nakoze igiteramo kidasanzwe cyo kwakira Lolilo cyabereye hehe cyabereye ahantu hitwa
kuri anye ntibakora kandi ama concert mise viva okay Loriane rero muhurira he Loliane yari umufanzi wacu kuva kera twagiye kumuraba na Chanel afise 6 ans ego afise imyaka 6 mbere ntaraja no iburaya turamutwarira album yacu ya kabiri muri anniversaire yiyo niho twamenyaniye mugabo karakana kakunda Lolilo gusa bijya byabana vuga jendi Lolilo sindongora ngaruse uvuye iburaya ndamusanga nga arafise nka 13 ans cyangura gukundana gucyonye afise 13 ans ego arakuze arafise igikuri mugabo yakunda Lolilo de façon que dushobora kumubwira iki ku myaka 13 nawe wumva woja mu rukundo gucyonye bon namufata nk'umugenzi yari umugenzi avant tugenda dukundana gucyo umugenzi arakura arose di 15 ans 16 ans mutangura mu rukundo gukundana mu rukundo gushika naho uvuga ati turabana yego tugira mariage ni madame ndamuba kandi ndamukunda cyane yamaze kushira mu murongo ari ibintu byinshi yamaze ariko ari nivuga ngo murana mukunda kuvana c'est normal nazibana zitabanye zitagomanya amahembe c'est normal ariko ndamukunda gusumba ibintu byose kwisi ariko no mu bindi bintu nguzwi ko wewe nuko ngo iyo ukunze ubukunzi nuko nyemeza nijye ari wibuka wigeze gutunga abakopine babiri sinigera ndabikora okay undi ategezwa kuba ari umugenzi undi akaba umukopine wanje atumaza uyo muvanye aca barinjiye yego birashoboka ivyonye mugabo sinovuga ko ushobora guheba uwa mbere no kubera mfise umugenzi no ça se fait pas Lolilo novuga yuko tugaruka inyuma gato ya ku muziki na cancana abagenzi bawe fari yazi mwari mwe mu bantu mugendana cyane ndetse wanafashije kugaragara nko ko nabitubwiye n'amavideo amwe amavyerekana ubundi ubugenzi bwanyu bwapfiriye ubugenzi bwacu ibintu birahinduka mu buzima urabona nimba uvyibuka wati je fari yazi ubundi kuva iki gihe niho vyanse Iburayi bwa kabiri ego bara twavugana nyene yambwira nanje ndaje Iburayi ndamubwira je uje ngavre zokwakira fari yazi rero uramubwira ati karibu nzokwakira ndamubwira karibu twandikiranye cyane arambwira ngo aje Iburayi ariko azoshikira mu France ego kandi yaraje ashikira ahantu hitwa Toulouse hari kure kubera je naba muri Belgique urumva ahantu hitwa Liège capitale ya kabiri ya Belgique ivyari byoroshe kugenda Toulouse hanyuma nkonye ashise Iburayi nabona ko byose yabihejeje niho twatanguriye kutavugana ubona communication yatanguye gucika uragaruka ariko nawe harageze igihe haragaruka ubundi ubugenzi bwari kubandanya nk'umuntu mwasangiye kariyeri ubugenzi burahari me singakera ngo turabagenzi serekole mwese afise ubuzima bwiwe kandi kuri jewe mbona ni sawa kabisa umwe wese afise ubuzima bwiwe umwe wese arondera ubuzima bwiwe uno munsi tuvuge ko Lolilo uretse hambavu y'umuziki ni wonyine gutunze yego ntunzwe n'umuziki gusa ikindi kintu gitunze Lolilo atari umuziki ndakora umuziki abana banje bariga mu muziki madame ariga mu muziki ndari unzu mu muziki ndagura imodoka mu muziki byose ngura mu muziki yego ndiko ndubaka mu muziki ubu uri ko ubaka hehe ndiko ndubaka ahantu hitwa Maramvya noneho nubatse mfise inzu ndayimaranye igihe kirekire mugabo Imana ibishatse umunsi umwe nzo kwinjira Lolilo amaze kubana n'abagore bangahe bro Lolilo amaze kubana n'abagore abo maze gukundana nabo ngavuga ko twakundanye abagore maze vuga ati naho mubana indwi zibiri bane nabanye na Chanel tubana na Adija tubana n'umundi mukopine umuzungu yitwa Valeria nta mwana mavyarana hanyuma tubana na Loliane
yego Loriane ndetse ni nawe mwagize mariage no munsi muri kumwe niyo mama w'abana banje yego Lolilo dufashe umuziki wa kiriya gihe 2004 kuduga 2006 hari n'indirimbo wakoze yasigaye mu mitima y'abantu bitewe n'amasanamu yayo ndanemeza yuko kuva kiriya gihe bugiri mu ndirimbo zigifise isanamu nziza indirimbo muri kumwe n'umutipe bavuga ngo ni mutoyi wawe mu petit frère yitwa Sef unyari muri Uganda n'akorera muri izine ya Maor indirimbo yitwa Kuki yitwa Moriki Kuki ngukunda yego ukagereranya n'uno munsi twavuga ko umuziki no munsi utari hejuru barapora kiriya gihe habugiki uno munsi muziki uri hejuru ninde yakubeshe ngo no munsi na umuziki kiriya gihe mwavugwa n'uno munsi umuziki uno munsi uri hejuru mugabo wicwa n'abande niyo question aho nyene niho shaka umbwira iki umuziki wo mu Burundi icambere na mbere wicwa natwe twenyene abacuraranzi nitwebwe twica umuziki mu Burundi kubera iki umuziki wo mu Burundi turawica kubera iki icambere nitwumvikana umwe wese n'umuyuwayi ashaka kuba umushefu hari umwe ariho rero bamwe ba jewe nibazofa bahindutse kandi n'aba legend bagashaka basigare bari jewe hanyuma na inyo dufise ubumwe dufise amikali mugabo amikali nayo umengo iraryamye n'amarenyo kikora nabiki ari ibintu biri bloke rero ivyo bintu birasubiza inyuma umuziki hanyuma hakaba imidurumbanyo aba journaliste bashaka kuba abacuraranzi bashaka kuba abasani baba abastar gusumba abasani aba DJ bashaka kuba abastar ivyo bintu nibibaho ushaka kuba umustar gute utaririmba ça se fait pas nivyo birica umuziki hanyuma abafanzi bacu amaradiyo navuza uko bikwiye umuziki wo mu Burundi nkuko bikwiye bavugije indirimbo yo mu Burundi baca bavuza indirimbo zitandatu zo muri Tanzania cyangwa zo mu Buganda none ngaho ariko aho naho turagaruka abo kera bavuze indirimbo zo mu Burundi indirimbo isose yo mu Burundi barayavuzwa kweli ariko naho turagaruka baranavuga yuko namwe kwijanye na qualité ku bintu mutanga bitandukanye n'ivyo mwatanga kiriya gihe kihe qualité cyo kim mbwiza ukuri televiziyo yitwa Trust TV urayizi Trust TV Trust TV ni indirimbo nini televiziyo ivuza indirimbo ifise qualité idafise qualité nizoficayo indirimbo zanje zicayo buri musi ndarandarira guitar Romeo Juliet ziracayo muri Kenya ziracayo mu Buganda ziracayo muri Tanzania ziracayo mu Rwanda none ngaha mu Burundi mufise ibihe qualité yosumba ivyo bihugu bikomeye ureke ivyo bintu vraiment mwisubireko mukundi ivyiwanyu Oriyo gukunda ivyiwanyu mukabikundisha abanyagihugu muriko murabiponda none bizobagoye muziki ucufira ngaho nyene cage twari dufise aba journaliste bakomeye ngagikarema wamubona gucyanyu gatinya Landry Mugisha wamwumva ugatinya haburiki rero no musi ugira mu batinyi bo muri RTNB kugira mu batinyi haburiki kandi bakunda umuziki w'iwacu bavuze umuziki w'iwacu bashira imbere umuziki w'iwacu mbere Landry niyo yagize gushikaho satu byamenyekana kuri CCB FM please merci cyane Landry kubikora ariko ubunye abastari sijui Buja FM sijui RFM sinziye ba journaliste baravyimba umengora abastari batari mugira abastari mukica abastari banyu no muzotera imbere gute ugasanga umujournaliste agiye gusora indirimbo ayisoye imisi ibiri ni squatter y'indirimbo akaca bireka akareka kuvuza indirimbo z'abajuraza akavuza muziki uzotera imbere gute ivyo bintu bishoboka gira nakantu bwira abakiza mu muziki bo ikintu nambere nshaka kwanza kubera mwebwe hariho ingufu byabatwara ubona ko no munsi wo bashaka guca baba Lolilo bakijya gihe abacuraranzi bagenzi banje cyangwa abaririmbyi
icambere shaka kubasaba shaka ndababwire burya kuba umusitari ni vyizana oya utegerezwa gukora udakoze vyose zero kandi utegerezwa kubaha ubaha abakukuriye n'abadagukuriye atari uko nyine nakigenda hanyuma abajournaliste si bose vraiment murakoze cyane hariho abajournaliste bafise imitima bafasha abacuranzi bo mu Burundi tugatera imbere hariho abajournaliste bakorera igihugu cyabo abapromoteur cyangwa abamanager ndabasavye mubandanye mufasha abacuranzi bo mu Burundi dutera imbere murakoze abafanzi bacu mu kazi muriko murakora mu nguvu muriko murashira mu muziki ngo dutere imbere yego ndashimiye cyane duseze ya Bukimuni kubona mumpaye umwanya wo kwexprima wakoze cyane vraiment murakoze cyane dusezerere kuri Chanel kakaririmbo wamuririmbira kiriyagiye dusezerere oya reka ndabaririmbire ndarira you narandarira change gitari chanje tsantsararara vuga ndakumve tsantsararara ndakuvuze tsarara tsarara na uvuge tsarara tsarara murakoze cyane asante sana Malizo for Jizo muzizi wa jiwe arakoze cyane reka mfata kanya nanje ndamushimire umurigende tuzoswa tumurondere kuri bishasha agira duhe agira ica tubwira ndetse asubira abahanure mwebwe abajene mushaka kuza mu muziki wakoze cyane wowe ari kumwe natwe tunamushimire Sebaros inyuma ya kamera dufashije kugira ngo aya masanamu ashobore kubashikira General Biri mugumane natwe mu kiganiro inkuru shure ciao ciao